nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bigaruriye umujyi wa Uvira. Ibintu byakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. General Evariste Ndayishimiye yabuze ayacira n'ayamira. Amakuru yizewe aremeza yuko General Neva yatangiye gusaba ibiganiro n'abarwanyi ba General Makenga. Ndasubiramwo, amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu butegetsi bwa Gitega aremeza yuko General Evariste Ndayishimiye yatangiye gusaba ibiganiro n'abarwanyi ba M23. Hari amakuru yizewe yemeza yuko mu ijoro ryakeye General Neva yarungitse intumwa zigera kuri 3 mu mujyi wa Goma. Yarungitse intumwa kugira ngo zijye kuganira na M23. Hari amakuru avuga yuko intumwa z'ubutegetsi bwa Gitega mu gatondo k'irigenekerezo rya 9 zageze mu mujyi wa Goma kandi ko zigiye gushaka abayobozi ba M23 ngo baganire. General Neva afite ubwoba bwinshi. Ubutegetsi bwa Gitega bwatangiye kudagadwa nyuma y'aho abarwanyi ba M23 begukanye intsinzi mu gace ka Uvira. Imipaka ya Kongo n'u Burundi irimo kugenzurwa n'inyeshyamba. Hari ubwoba rero ko ubutegetsi bwa Gitega bushobora gutembagazwa, ndetse bivugwa yuko M23 ishobora kugaba ibitero bigamije kwihorera ku butegetsi bw'u Burundi. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 8 ukwezi kwa gatatu habaye imirwano ikomeye cyane mu gace ka Uvira. Abasirikare benshi b'u Burundi barapfuye. Amakuru yizewe twamaze kumenya nuko imirwano yabereye muri Uvira yahitanye abasirikare b'u Burundi barenga 430. Amakuru kandi akemeza yuko abandi basirikare benshi bafashwe matekwa. Ibitwaro bikomeye cyane by'igisirikare cy'u Burundi byacakiwe n'abarwanyi ba M23. Abasirikare b'u Burundi barirukanse bahungira mu mujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika. Amakuru akavuga yuko ibiziga by'abasirikare b'u Burundi bikirimo kugaragara mu mujyi wa Uvira, ndetse ko abapfuye ari benshi cyane. Kugeza ubu ngubu rero ubutegetsi bwa Gitega burabibona neza ko bwamaze gutsindwa iyi ntambara yo muri Uvira. Ubutegetsi bwa Gitega bwari bwararungitse abasirikare barenga 19,000 ngo bajye kurwana kuri uyu mujyi wa Uvira utigarurirwa n'inyeshyamba za M23. Ubutegetsi bwa Gitega ntabwo bwashakaga ko buturana n'inyeshyamba, ariko niko byagenze. Byaje kurangira M23 yigaruriye agace ka Uvira. Imipaka yose ya Kongo ihuza Kongo n'u Burundi irimo kugenzurwa n'inyeshyamba za General Makenga. Ku butegetsi bwa Gitega rero ngo ni ibyago bikomeye, ngo guturana n'inyeshyamba ni icyago gikomeye, kandi ngo izi nyeshyamba ubutegetsi bwa Gitega bwarazirwanyije. Amakuru rero akemeza yuko General Neva yabuze ayacira n'ayamira, ndetse arimo gushaka kwigarura, arimo gushaka kumvikana na zino nyeshyamba. Amakuru yizewe aremeza yuko General Neva ubwiwe yarungitse intumwa 3 mu mujyi wa Goma. Arimo gusaba ibiganiro n'abarwanyi ba General Makenga, ndetse amakuru twaronse aremeza yuko hari ingingo zigera kuri 3 arimo gusaba yuko baganiraho. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza neza ko General Neva yatumye kuri bwana Colonel Nanga urongoye AFC ngo arashaka yuko bagirana ibiganiro. Ubutegetsi bwa Gitega ikintu cya mbere burimo gusaba nuko M23 itatera u Burundi. General Neva ngo arashaka kuganira na bwana Colonel Nanga ndetse na General Makenga bakemeranya yuko M23 itazigera itera igihugu cy'u Burundi. Ibingibi rero ngo bikajyana nuko u Burundi nabwo rwose ngo butazongera kugaba ibitero ku barwanyi ba M23. Ibyo ngibyo ngo byaba bibaye mpanguhe. Basezerana yuko nta ruhande ruzongera gutera urundi, ndetse ingingo ya kabiri nuko abasirikare ba FARDC ndetse n'ibikoresho byose bya FARDC biri mu Burundi ngo bitakongera gukoreshwa bigaba ibitero ku nyeshyamba za M23. Icyo ngicyo ubutegetsi bwa Gitega burashaka kugikoresha ngo bagishyire ku meza y'ibiganiro.
ubutegetsi bwa Gitega nabwo bugasaba M23 ko rwose itazigera ifasha abashaka gutera igihugu cy'u Burundi, cyane cyane inyeshyamba za Red Tabara ziri muri Kivu y'Amajyepfo. Ibingibi ubutegetsi bwa Gitega ngo ni ingingo ya kabiri rwose barimo gushaka gusaba M23 kudafasha inyeshyamba zishaka gutera igihugu cy'u Burundi. Hashize iminsi amakuru atangazwa n'ubutegetsi bwa Gitega avuga yuko M23 nigera muri Kivu y'Amajyepfo izafasha Red Tabara maze bakavanaho ubutegetsi bwa Gitega. Amakuru rero akavuga yuko ubungubu General Neva arimo gushaka kuganira na M23 kugira ngo bumvikane ko zitazigera na rimwe zifasha Red Tabara. Iyindi ngingo ubutegetsi bwa Gitega burimo gushaka kuganiraho n'abarwanyi ba M23 nk'uko tubikesha amasoko yacu yizewe mu butegetsi, nuko ubutegetsi bwa Gitega burimo gusaba abarwanyi ba M23 kurekura abasirikare b'u Burundi bafashwe matekwa. Ubutegetsi bwa Gitega burasaba M23 kurekura abasirikare bafatiwe mu mujyi wa Goma. Hari umusirikare ufite ipeti rya generali w'igisirikare cy'u Burundi winyegeje muri MONUSCO. Ubutegetsi bwa Gitega rero bugasaba M23 ko yamuha inzira agasubira mu Burundi. M23 kandi ngo ikarekura abakoloneli babiri yafatiye mu mujyi wa Goma ndetse n'abandi basirikare benshi b'u Burundi bafatiwe irya nino ku rugamba. Ibingibi ngo nibyo bintu bitatu ubutegetsi bwa Gitega burimo gusaba. Reka mbibutse ko icya mbere ari uko M23 itazatera u Burundi. Icya kabiri nuko M23 itazigera ifasha Red Tabara ngo igabe ibitero mu Burundi. Icya gatatu nuko M23 yarekura abasirikare b'u Burundi yafashe matekwa. Ikintu gikomeye cyane inyeshyamba za M23 zirimo gusaba nuko Burundi bwavana abasirikare babwo bose muri Kongo. Ikindi cya kabiri nuko Burundi bwahagarika kugaba ibitero muri Kongo ndetse no gufasha FARDC gukoresha ikibuga cy'indege cya Bujumbura bagaba ibitero kuri M23. Burundi bukivana muri iyi ntambara ya Kongo burundu. Nicyo kintu M23 nayo igomba gusaba ubutegetsi bwa Gitega. Ubutegetsi bwa Gitega bukivana mu ntambara ya Kongo burundu, bugahagarika uruhare urwo ari rwo rwose barimo kugira muri iyi ntambara yo muri Kongo. Ngizo rero ingingo zikomeye cyane zikubiye mu biganiro ubutegetsi bwa Gitega bugomba kugirana n'abarwanyi ba M23 mu